Iteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose dushikiriza kuri nomboresha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu akaba ari umwanya tugiye kubageza ko amakuru y'ibiriko biravugwa bigezweko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi. N'amakuru tuza kugaruka cane ko ariko aravugwa mu gisata c'ubutungane ndetse n'ibindi vyinshi biriko biravugwa irya nino ngaha mu gihugu c'u Burundi. Mwijoro ry'igenekerezo ya 15 ishira igenekerezo 16 Myandagaro uyu mwaka w'ibihumbi 2024 nibwo inkuru yamenyekanye mu gihugu cose. Ku mbuga ngurukana bumenyi barandika mu mirwi ya WhatsApp barabihanahana ndetse n'abandi bose barabimenya. Ico bari bahejeje kumenya ni ipfungurwa ry'umupfasoni mumenyesha makuru muri radio Igicaniro Floriane Irangabiye yagiriwe ikigongwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 100 ryo kugenekerezo 14 ku kwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2024. Floriane Irangabiye tubibutse ko yaheruka gukatirwa gupfungwa imyaka 10 na sentare nkuru ya Ntahangwa mu gisagara ca Bujumbura no gutanga ihadabu y'amafaranga y'amarundi umiliyoni. Floriane Irangabiye yari yafatiwe mu gisagara ca Bujumbura hari kugenekerezo n'ubundi ya 30 kwezi k'umunani agiye mu rubanza rw'umuryango avuye mu gihugu c'u Rwanda aho yari asanzwe aba. Akaba rero ari bwo yaje gupfungirwa mu iperereza ry'u Burundi aho yavuye yagirizwa kuvogera imbibe z'igihugu no gukorana n'imigwi y'iterabwoba. Floriane Irangabiye yavuye mu iperereza yimurirwa mu ibohero rikuru rya Mpimba mu gisagara ca Bujumbura aho yavuye yimurirwa mu ibohero rikuru rya Muyinga mu buraruko bw'u Burundi. Amakuru yatangajwe nuko muri iryo bohero yakubaguwe cyane n'abari bajejwe kuricungera bituma yimurirwa mu ibohero rikuru rya Bubanza. Abo bakorana muri radio Igicaniro abaharana gateka kazi na muntu ndetse n'abandi benshi batandukanye bagiye barasemerera akamwemwe ntangere kubona umumenyesha makuru batasiba kuvuga ko yazura umwuga wiwe agirirwa ikigongwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu rihagarika ivyaha vyose yari yaragirijwe. Ni vyinshi tugiye kugaruka ko mwipfungurwa y'uyu kenyezi umumenyesha makuru Floriane Irangabiye. Vyose rero ntimuze gucikanwa kuko tugiye kuza tukabica irya nino. Aho uri hose rero ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyenda ko kugira ngo tuzicikanwe nayo dushikiriza kandi aho mudukurikirana muherereye abaherereye mu ntara zigize ubumanuko uburengero uburaruko ndetse n'ubuseruko abaherereye mu bisagara bitandukanye bigize igihugu c'u Burundi abari hanze y'imbizi igihugu c'u Burundi nko mu karere ka Afrika y'ibiyaga binini ku mugabane wa Afrika ndetse no makungu ya kure mwese ndabahaye kaze muri ano makuru. Agakuru keza karaye gashitse mu gihugu c'u Burundi ndetse no mu makungu naho ntibasivye kubimenya. Umumenyesha makuru Floriane Irangabiye yahawe imbabazi. Umumenyesha makuru Floriane Irangabiye yari ikimenyetso gihambaye c'intwaro ngo yaryogora duhure iri mu Burundi. Yahagaritswe n'iperereza ku igenekerezo ya 30 kwezi k'umunani umwaka w'ibihumbi 2022. Ico gihe iperereza ntiryigeze rishobora kwerekana icaha yakoze. Yamusambishije ku bintu vy'agacamutwe bitigeze binavugwa mu nyuma muri sentare. Iperereza kandi ryaranagerageje kumusinyisha ku nguvu dosiye atazi. Floriane Irangabiye nawe ararahira gusinya atabonye ibirimwo. Muri ubwo butumwa Floriane Irangabiye yakishije benshi kubera iyo dosiye yoba yari yo kwambika ibara abandi benshi. Ageze imbere ya sentare Floriane Irangabiye ntigeze akurikiranwa ku vyabajijwe mu iperereza ahubwo parike yadukanye ibindi vyaha bitagira ifatiro na ritoye. Abacamanza bamukatiye umunyororo bo nyene baremerera ko ingingo yavuye ahandi babonye urubanza ruza rwanditse barasinya. Kubwo abacamanza ngo Floriane Irangabiye yari wo kurekurwa gusa niko kumushirako icaha kidasiguritse neza mu gitabo mpana vyacu Burundi. Perezida Ndayishimiye niwe ubwiwe yarayifatiye ingingo irekura Floriane Irangabiye. Mu itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 100/144 ryo kugenekerezo 14 Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2024 Perezida Ndayishimiye yatangaje ko akuyeho ibihano vyose remise de peine totale biri kuri Floriane Irangabiye. Ubu nububasha umukuru w'igihugu asanganywe bita grâce présidentielle mu gihe umunyororo yarangije inzira zose ziyungururizo.
Si ubwa mbere Perezida Ndayishimiye yakoresheje ubwo bubasha kuko no ku igenekerezo ya 24 Kigarama umwaka w'ibihumbi 2020 Perezida Ndayishimiye yarakoresheje ubwo bubasha mu kubamenyesha amakuru bane b'ikinyamakuru Iwacu Burundi bari bamaze iminsi 430 bapfungiwe ubusa. Ngingendo iriko iramenyerwa hano si yindi gupfungira ubuso mu menyesha makuru canke uhorana agateka kazira muntu amasentare akamurenganya izuba riva amashiramwe n'amakungu bagasemerera hanyuma mu kiringo kiri hagati y'umwaka n'imyaka 4 ubutegetsi bukiga ingene bumurekura mu ngingo iboneka nk'umutima mwiza iheze igahimbazwa mw'isi yose. Hamwe bisha mu ngingo y'umukuru w'igihugu abamenyesha makuru bayi wacu ndetse n'umumenyesha makuru Florian Rangabiye ahandi bigaca mu ngingo z'amasenare cyane mu gisata ca Gasambura manza aha ariho hajemwo ivya Germain Rukuki ndetse n'abandi batandukanye. Ngo nukuvuga ubutegetsi bwo nyene burarenganya umuntu icese bukongera bukarondera guhimbazwa ngo bwamurekuye inyuma y'imyaka y'akarenganyo. Twashaka dukeze bivuye ku mutima umumenyesha makuru Florian Irangabiye mu myaka 2 amaze mu munyororo. Uyu mukenyezi yarabaye intwari idasanzwe. Hari byinshi yakoze bitavuzwe, sinkekeranya ko hari abanyororo benshi bahorana bazumva umengo babatwaye umuvyeyi. Inyifato Florian Irangabiye yagize mu munyororo benshi baragize ku bantu babiri gusa, Mutama Petero Caraveni Mbonimpa ndetse n'umushinga amateka Fabien Banshirya Nino. Abantu mu bihe vy'amagorwa yabo berekana umutima wo kutitaho ivyabo nyabona bakitwareka amagorwa yabo bari kumwe si benshi cyane mu isi. Florian Irangabiye ngo yagize kudahemukira abandi mu kwanka gusinya ivy'ipereza ryamutegetse yongera yitaho ubuzima bwa bagenzi be mu munyororo ngo ni intwari. Perezida Ndayishimiye afashe ingingo nziza kandi nawe turamushimye, turanamusavye kurekura izindi nzirakarengane nyinshi cyane intwaro yiwe ibaje ku gahotoro. Turamusavye kandi ko yorekura abantu bose bahajije iminyororo bakatiwe na sentare. Ntibishobora kumvikana ingene umuntu ahize umunyororo akongera akamara iyindi myaka apfunzwe. Akarorero dukunze kugaruka ko ni Colonel Dieudonné Dushimagize batazira gangi agera kwize imyaka 3 mw'ibohero rikuru rya Bubanza yarahejeje umunyororo. Nako kandi tumusavye kandi nanone arekura umumenyesha makuru Sandra Muhoza apfungiye ubusa. Uyu Sandra Muhoza yafashwe anyurujwe muri ndamukizi heze mu kibanza yari yahamagawemwe n'umumenyesha makuru. Imana yatabaye ku munota wa nyuma mu gihe Sandra Muhoza yari yamenyeshe ko aza kwicwa. Nta cyane na kimwe Sandra Muhoza yakoze. Nituzi rero ko nawe bazomurindiriza imyaka imanza z'akarenganyo hama akabona guhabwa ikigongwe. Turasavye kandi Perezida Ndayishimiye nk'uko abirekurirwa n'amategeko arekura abantu bose bapfungiwe kuba bariyamirije ikiringo ca 3 ca Petero Nkurunziza nk'uko sentare ya Afrika y'ubuseruko yemeza ko ico kiringo cahonyoye ibwirizwa shingiro. Tumusavye kurekura indiri z'abanywanyi ba senere bapfungiwe ubusa. Birateye isoni kubona imyaka 10 igiri kwire Christian Butoyi apfunzwe ataburana yagizwe icaha bizwi neza ko atakoze kandi bizwi ko agwaye mu mutwe. Mufasoni Florian Irangabiye wabaye intwari amagorwa n'akarenganyo ntivyaguhinduye. Turagukeje cyane, Imana ikwirire kandi ikugururire imigisha myinshi muri kazoza. Turakeje kandi radio y'Igicaniro itigeze hagarika kuvugira Florian Irangabiye. Turakeje amashirahamwe y'abarundi n'amashirahamwe y'abanyamahanga atadohotse mu gusemerera yerekana akarenganyo Florian Irangabiye yakorewe. Uwo wese afise icyo yakoze ngo iyi nzira karenganire kurwe turamwipfurije umugisha. Ngivyo rero vyinshi biriko biravugwa ku ipfungurwa rya Florian Irangabiye, ikigongwe yahawe n'umukuru w'igihugu Nyenicubahiro Varisito Ndayishimiye ku itegeko nimero 100/144. Reka kandi tugaruke ku co BBC ivuga ku kiganiro ca Trump na Elon Musk cabereye ku rubuga rwa X canke se rwahoze rwitwa Twitter. Mu kiganiro c'amasaha 2 yegeranye na Elon Musk ku rubuga rwa X rw'uyu mutunzi ruhebwa, Donald Trump yavuze ibintu vyinshi binegurwa kandi vy'ibinyoma ariko bikarengana uko atankomyi ataco abajijwe. Uyu mukandida mu kibanza ca Perezida wa Republika yagarutse ku vyimviro nyamukuru bimenyerewe mu kanwa kabiyamamaza nk'ikibazo c'abinjira n'abasohoka mu buryo butemewe n'amategeko ndetse n'iduga ry'ibiciro, ariko anavuga kubijanye n'ihindagurika ry'ikirere.
Trump ati igiteye ubwoba gusumba si ubushuhe bukabije ku isi, aho ibiyaga bigiye kuduga kimwe ca kane c'isantimetero mu myaka 400 iri imbere. Ukurikije ibiharuro vy'integanyagihe, Trump arasuzugura cyane izamuka ry'amazi y'ibiyaga, afata ko atari ikibazo. Igisata mpuzamakungu citaho igendereza ry'ibihe n'ubumenyi bw'ikirere kivuga ko mu myaka 10 yo hagati ya 2014 ndetse n'umwaka w'2023 ikigereranyo ku rugero rw'amazi y'inzuzi n'ibiyaga ku isi yaduze kuri metero 4 kuri milimetero hafi 5 ku mwaka. Iri duga ngo rimaze kuba rinini kuruta 1/8 ca santimetero. Trump we akavuga ko kizoshikirwa mu myaka 400 iri imbere. Urugero rw'iduga y'amazi muri kazoza ngo biragoye kurutegekanya kubera ko bitazwi neza uburyo ibibarafu bizoshonga vuba, kandi ubushuhe bizotegwa n'ivyuka bihumanya ikirere biva ku bikorwa vya muntu. Umugwi w'abahinga mu bijanye n'ihindagurika ry'ikirere mw'ishirahamwe mpuzamakungu IPCC wagiranije ko bishoboka ko mu mwaka w'2100 intambwe y'iduga ry'amazi yo mu mabahari n'ibiyaga ku isi izoba iri hagati ya 0.28 n'igice kimwe ku metero, nubwo kuduga birenzaho ngatawuhakana ko nayo bishoboka. Ubwiyongere bw'amazi y'ibiyaga kugera ku metero imwe bwoshira abantu baharurwa muri miliyoni amajana mu kaga guhura n'umwuzure usanzwe ku nkombe, ndetse n'ibice bimwe vy'ibihugu biri hasi nka Maldives bikamirwa. Trump ati ndibaza ko imiliyoni 20 z'abantu bajabutse umupaka, ndibaza ko haza abagera mu mamiliyoni ni buri kwezi. Ngo ntibishoboka kumenya neza igiharuro c'abimukira baciye mu nzira itemewe n'amategeko binjiye muri Amerika bajabuka umupaka w'amajepfo mu gihe Perezida Biden yari ku butegetsi. Amakuru yemewe akerekana ko bageze ku rwego rwo hejuru, ariko atari urwo ibiharuro vya Trump bivuga. Kuva mu kwezi kwa mbere k'umwaka w'2020 ikigo ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe kurinda imipaka no gutoza amakori ku binjira n'abasohoka kimenyesha ko abashinzwe umutekano muri Amerika babonye imiliyoni 10,100 z'abimukira binjiye mu buryo butemewe, aho abarenga imiliyoni 8 muri bo ngo bazanana ku mupaka wo mu bumanuko. Ibi biharuro ntibisobanura vyanse bikunze ko abo bantu bose binjiye muri Amerika bose bamwe bashobora kuba ngo barasubijwe inyuma, kandi umuntu umwe ashobora kugerageza kujabuka umupaka inshuro nyinshi. Ibiharuro vyemewe kandi birerekana ko hari ubwiyongere bugaragara ku myaka 4 y'ubuyobozi bwa Trump, kandi ni nabo benshi gusumba abanditswe ko bajabutse ku bundi butegetsi ubwo aribwo bwose muri Amerika. Donald Trump akavuga ko inyama zizimvye inshuro 5 zose. Ngo nibaza ko mu myaka 100 ishize atagiye ifaranga ryari bwata agaciro kugeza nk'ubu, aho ibiciro vyaduze ku buryo akanyama k'ingurube gato bakunda gukoresha mu mukati bako igiciro cako cigwije inshuro 4 canke 5 ugereranije no mu myaka mike iheze. Ukuri kwavyo ngibi sivyo, ibiciro vyaraduze ku rugero rw'9% ku butegetsi bwa Perezida Biden, nibwo bwa mbere mu myaka 41 si mu myaka 100. Igiciro c'akanyama k'ingurube caduze ibice 17% kuva Trump avuye ku butegetsi, nticigwije inshuro 4 canke 5. Ibiciro ngo vyaraduze kuva Biden agiye ku butegetsi, bishaka ku rugero bitari bwashikire kuva mu mwaka w'1981, ariko vyasa n'ahandi mu bihugu bitunze vyo mu burengerazuba bw'isi, aho urugero rw'iduka ry'ibiciro rwari hejuru mu mwaka w'2021 ndetse no mu mwaka w'2022. Izi zikaba ari ingaruka zikiza ca COVID-19 nk'uko abahinga mu vy'ubutunzi bo babisigura, ndetse n'intambara yo muri Ukraine zaje zunyura ibintu. Bamwe mu banonosoye ivy'ubutunzi bakavuga ko umugambi wa Biden wo gukoresha amafaranga agera kuri tiriyari 1.9 z'amadolari y'abanyamerika mu mwaka w'2021 nawe nyene wabigizemwo uruhara. Kuva mu mwaka wa 2022 umurindi w'iduga ry'ibiciro muri Amerika waragabanutse, aho mu kwezi kwa gatandatu wari ku bice 3%. Nayo kuvyerekeye akanyama k'ingurube ku giciro ngereranyo kilo cagugwa hafi $1.29 mu kwezi kwa mbere k'umwaka wa 2021, aho Trump yava ku butegetsi, nkuko bitangazwa n'ibiro vya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bijejwe kwegeranya ibiharuro mu gisata c'abakozi n'akazi.
ngo naho rero kikaba kigurwa $1.51. Trump kandi ngo yoba yarubatse ibirometero amajana vy'uruzitiro ku rubibe. Trump ati narubatse amajana n'amajana y'ibirometero vy'uruhome ku rubibe kugira ngo nkingire umupaka wo mu bumanuko. Ukuri guhari ngo uburebure bw'uruhome Trump yubatse ku rubibe ku gihe cy'ubutegetsi bwe buvana n'ico wifuje gupima, ngo ariko ushizemwo uduce dushasha hamwe nasubirijwe canke agasanurwa yubatse ibirometero amajana indwi na 200. Icegeranyo c'ibiro bijejwe gutangisha amakori no gucunga abinjira n'abasohoka kikavuga ko urwo ruhome rwose hamwe ruresha n'ibirometero amajana 732, ariko 136 vyonyene nivyo vyubatswe ku butegetsi bwa Trump. Ibindi bice vyose ngo naho bagiye barasanura canke barasubiriza inzitiro zari zisanzwe, Perezida Biden yarahagaritse inyubakwa ry'urwo ruhome igihe yaje ku butegetsi, ariko ubutegetsi bwiwe mu mwaka uheze bwaremeye ko hubakwa igice c'uruhome mu nzira yo kugabanura urugero rw'abimukira binjira mu gihugu. Ico gice c'uruzitiro rwemewe kubakwa ubutegetsi bwa Biden kikaba kingana na n'ibirometero 32 ku rubero rwo mu manuko ku nkengera za Texas. Ngivyo rero byinshi vyavugiwe mu kiganiro Donald Trump yagiranye ndetse n'umugwizatunga wa mbere ku isi Elon Musk. Ngayo rero amakuru yaragizwe ko muri kano kanya ufyonde subscribe canke s'abone niba utari wafyinda ko kugira ngo tujucike nayo dushikiriza usangize kana no makuru bageza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa habigezwe ko nga mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbezi igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure no Muhuza TV Imana iba hezagire.